tutaratangura filime reka ndagusabe ukore subscribe. Reka dutangurane n'uyu mwana. Uyu mwana afise inzozi ama indoto zo kuzoba umusani mukuru. Ashaka kurapura nyine ibintu bimeze neza cyane, ariko hari abarapu usanga bamurenzeho baraza bakanamuyohotera ni kwishuri nyene amirore bakavuna. Agahungu kakababara cyane ariko nta kintu gafise cyo gukora. Kano gahungu bakitwa Po. Kuri ivyo rero gafise indoto yo kuzoba umusani. Iyo karimwo kagenda karapura. Yo muzomena, muzombona gute? Jewe ko ndabarenzeho. Iyo mkarimwo karatambuka kabona mengi si yose kayiranguye nyine kwishuri kagiye kagenda kumara kanyerera kafise ku buryo baba karimwo karagenda abantu bakakaraba bakavuga ati wewe byo n'umusani mwibarabara ikaye agenda yandika imirongo imisitari nyine nyinshi agiye kwishuri nyine yahuye n'icuki nyine agiye kwiga kuri kino cu ama ino kaminuza ingaha baramwakiriye nk'umunyeshuri mushasha batangura kumutamburisha bavuga ati rero uyu niwe mwana mushasha agiye kwigana namwe kuri ivyo rero mu mwakire baca baramubaza ati none ufise iyihe mpano atari ibintu bijanye no kwiga iyindi mpano usanzwe ufise niyihe aca tangura kuvuga ati jefise impano yo kuririmba aca avuga ati rero banzo bacishirize mu bereke iyo mpano ufise aca agatangura je murambona ndumusani mutoya mba nimwe ndaduga mba nimwe ndapfa kure imba afise indoto zo kuzoba umusani ubusani bwanje ndabukesha mama niwe yamvyaye kuri icyo nzoba umusani kugira mwese ndabemeze umwana yararavye ntubwire nanje bana uzi nange ndoshobora kuba umuraperi umwana yarabarapiye hamwe bose bamwitegereza cyane umwana avuga ati ngana abatwikiye bose twebwe tuzobaho nubwo tudokora ibintu bijanye n'iki twe tugoma tubaho bana bose baramurevye baratwenga barumigwa cyane umwana inaracarapura jewe nubwo vyogenda gute nzoba umusani kandi mfise indoto yo kuzokura ibintu bizogende neza cyane abansi banje bose ndabashiri hasi ahejeje bose baramutweza bavuga ati oje muntu we ngaho wari urapura ngaho wari murarapura ibiki aho nyine wokwishira mu bantu nguri murarapura uno muhungu bamwitwa Brian. Uyu Brian rero ni wasanzwe ari kikomwe n'umwe busanga nyine mu ishuri ayoboye ku bintu bijanye no kurapura niwe wa mbere. Kuri ivyo rero yaramwe aramubwira ati nenga wari muraririmba indirimbo zimeze gute zibitangurirwa indirimbo zigi agahungu barakabwiye hamwe nako kumva kababaye batangwa kubwira ati we nta mpano ufise yo kuririmba reka kuzurishiramo ibintu byo kuririmba twebwe nitwe turaba hatari muramubona uyu muntu yigira umuhatari ngararirimba ariko akana vyarakabaje ariko kageze mu ishuri nyine katanguye kwiga kagoma karapurira abanyeshuri bagenzi bako jewe ntimuzombone nkuko na deregiteri aje yarayitegereza agatega no muhungu nokore impano yiwe ntabwo isanzwe akana karatashe muhira kakemera gutaka abonye mama na papa batabashwanye nyine baramwe barashwana papa akuye amabegi mu nzu arigiriye asize umwana hamwe na nyina abasize bose mu nzu bitegemeye bibesheho umugabo aragiye bano bagabo usanga bahunga ibikorwa byabo nabo wapfa umugabo yatangwa ati n'umugabo wanje urasize ndagusize nyine none wewe nubundi harakamaro umariye jewe numva ashaka kwigira umugabo yahise agenda asiga umwana yahise atangura kwihanganisha nyina wiwe umugabo nyene yagiye niwe yari yitayeho urugo ariko yamaze kwigira bana yabonye umengo baramusumba basinze akana kasubiye ku ishuri ariko karimo karagenda ku ishuri kahuye na babahungu wa Brian hamwe n'igikundi ciwe batangura kugafata na marinette yako barayamanyura bana hari abantu usanga arabagome hari abantu badakeneye kabandi bashobora kugira umutekano akana nta kosa bakagiriye ariko katanguye kugirane kubona ibyago byinshi cyane no mukobwa asanzwe ari umushiri wa Brian rero kuri ivyo yarajara gafundikira marinette ashira ko papiyekora azinze ko papiyekora ishobora gukora marinette ariko karambaye karishima nyene n'umukobwa wese nkaho yatanguye kwiyumvamwo kano gasole kano n'umukobwa n'umushiri wa Brian sinzi ko Brian ivyo bintu ashobora kuvyihangana yarababonye atangura gukwega agakobwa hanyuma aragatwara hano naho mama w'umwana yahise arondera akazi muri restaurant nakazi kamuhemba make ariko ntiyoguma yicaye muhira kubera umugabo yamaze kugenda. Kuri ivyo rero byo guma yicaye muhira ni ngombwa bigabanuka hanyuma atangure akora akazi nubwo yo baronka amafaranga makeya ashobore kuyaronka hanyuma ibintu bigende neza cyane. Akana muhira katanguye kwiganira nyina wiwe ati mama urazi kwishura ibintu bankorera je baranyanyaza bambwira yuko atampano nimwe fise. Kuri ivyo rero mbona umengo sinoza ndakora akazi ko kuririmba mbona umengo nyine ofitihoza kubera ndabona umengo nta kazi nyine shoboye kuririmba si impano yanje ariko mama yahise atangura kubwira kano kana atangura kuvuga ati mwana wanje impano yawe niyo kuririmba
ntuzoze urumva abantu baguca intege. Abantu niba bakeneye yuko ushobora kugera kure, wewe ubereka imizitari nyene uririmbe, hanyuma nabo bikange, kubera umuntu nakeneye yuko ushobora kumurengaho abakeneye kugira uzogirene ushobore gucika intege. Umwana agiye ku ishuri intege zamaze kugaruka, yahuye n'abagabo bamwe bakunda kumunyanyasa wa Brian hamwe n'igikodi cyo batangura kumubwira ati rero urimo urarapora umuhungu Brian yahise akura ikaye atangura kuvuga ati reka ndakwereka uburyo twe turapura, wagwana we uri umusazi ubukeneye kuraba ngo duce ko twebwe ntaje woshobora, twebwe tuzokwama tuyoboye wa kirofa we uri gisazi nta n'impano ufise ariko kacuzuraza nguje kuyobora, nta muziki ushoboye, umuziki ni wacu. Umuhungu yaramurapiye atangura kuvuga ati wavyumvise batwa dufise impano wakijujuwe barakuzuraza ngo urimo uraza kwiyemera, wewe nta bintu uzi ushaka woreka kwisumba ngo urimo uragirana nta n'impano ufise. Umuhungu nyine baramuhohoterana karacara akana nyine baragahotera, abasore nyine ubusanga barinukiye, ariko ujya muhungu Brian yahise amubwira yuko azomucinda mu marushanwa bazojamwe ko bera amarushanwa bimirijemo. Akana kagiye gukora imyimenyerezo mu itwareti, bahita baraga kamera, bahita bakarusha kuri internet, bose batangura kora video baragatwenga bavuga ati raho ujya umuntu agenda kwitegurira mu wese nta nimarapo ashoboye. Agahungu byarakabaje cyane nikaye kandi kamwindimbo gahita karayita, ariko kamwe karagenda hari umusani kipfuza kuba nkawe kahise kagenda gatangura kumubwira ati abantu ndababwira yuko nipfuza kuba nkawe nyine nange mfise indoto yo kuzoba umusani mukuru nkawe nzi ndavugwa mu gihugu. Kuri ivyo rero abantu baranca intege, nararavye mbona no kuri ibintu vy'indirimbo no kuri sino bishobora, ariko burya ndi umufana wawe nari naripfuje kuzoba nkawe, ariko naramaze gucika intege. Ibintu bimeze nabi cyane, ngerageza kuririmba ariko bambwira yuko ibintu atari vyo. Ariko no musani yatanguye kuvuga ati muhungu kirazira gucika mu ntege ibintu byose uburimwo. Nanje nk'igitangura indirimbo abantu bavuga yuko ntashoboye, bavuga yuko ntashoboye kurapunga, bavuga yuko mbadimo ndisumbuwa, mbadimo ndagirane, ariko ubu abanya nka bose ubu n'amashabiki banje nibo banshabiki yanye ngiye kuri stage bose baragugumwa. Abambwira yuko ntashoboye kuririmba basigaye bambwira yuko nshoboye kuririmba, basigaye bambwira yuko ndi umuhatari mu kuririmba kwisatanu yundi muntu andenzeko. Kuri ivyo rero nawe gumiza umwuga wawe ugume urapunga, ntuzozura vuga itinyi by'abantu bakubwira, abantu bakubwira yabo, ariko wewe kora akazi kawe urapinge, mu minsi abantu bazogira ntibazotangara. Akana uno mugabo yagateyemwo ingufu nyinshi cyane kaca kumva kongeye kwigarurira ikizere. Wibuke ibintu by'umuziki kari kabihevye, karishimye cyane kavuga ati rero umuziki ngoma ngenda wadake kubera ndabona umengo bonci intege zino buronka n'ingufu zo gukora indirimbo. Wa muhungu yaraje Brian hamwe na wa Paul niho bahise babahuza. Hanyuma umuhungu Brian bamubwira tangura avuga ati wakirofa we Jimirongo nzi ni myinshi naririmbye nyinshi ibintu bimeze neza, uri umusore ubusanga uri muri yemera bureka we uracara umwana twebwe tuba tuyoboye, mbanyoboye nka karitiye. Kuri ivyo rero uza nguje muri rap jimba ndakurenzeho, nta kintu na kimwe ushobora gukora ndiho, kubera jewe kuva kera namye nyoboye, na muntu numwe kuri yisa ashobora kundusha rap, mbanyoboye kuri rap yanje ndakaze. Umungu yararapo bose bavuga ati nabyo bintu harimwe ararapura amarimwe aratukana. Umungu arendereye wewe uracara umwana jya muhira kujya ugende mu gikoni urabe yuko woteka, byo kuvuga ngo ugiye muri rap genda amazi nawe jya mu bindi. Umuhungu nawe bamuhaye umwanya nawe aje muri rap agakaya hisata, nawe ntibaze kumusuzugura ngo yaririmbye byanimwe arasoma zavuga ati je ngoma manzira gunda kwice bana, ntuzozura mbona kubera nitonze je burya rap ndayishoboye ntabwo undenzeho, ushobora kumbona ntambo kukangaya, ariko indoto yanje niyo kuba umurapo kandi niyo mpano sanzwe ufise wewe ntuzozura menyera nubwo wovuga ngo ndi umwana imba ndakuyoboye bana, wewe ntabwo unyoboye, njewe mba ndi umuhatari mu buryo bw'iwanje, nawe rero ukaba umuhatari mu buryo bw'iwawe. Nta mpamvu yo kuzura dunyasa makamenyo ukazura mbwira ati ngo hari ivyo undusha man, jewe mba ndi umuhatari mu buryo bw'iwanje. Agahungu kararapinze hamwe bose batangura kwikanga, jewe ndi umuhatari mu buryo bw'iwanje, mba nyoboye ivyo kuvuga ngo ndenzeho ntuzozuramenyera.
umuhungu yarapungiwe hamwe abantu bose batangura kuvuga ati ego murapfi winzi nuwo je nuzuramenya bana abantu bose baratutsa amashi bavuga ati mwananje mwemeze na nyine warimwe abaje gushabikingi ya nyine umuhungu baramurapingi hamwe nawe yemera avuga ati uno mwana ndenze haba judge bose abantu bose nta numwe atakomye amashi batangura kuvuga ati ego nukuri uratsinze bahise bamuha igihembo ciwe amafaranga n'utundi tuntu twudushimwe icyo nakubura cyo ntuzoze uragayana ugaya bagenzi bawe kora subscribe wakunze kano gafilme no gutoba wagakunze bye bye.